Oyo, 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 oyo. Yes, my name is Starboy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungo, Mr. Roving Town, Ubeshi, umukozi wo mu nzu, Mr. Fashara Fashijwe, Mr. No Santima. I let's support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Bavuga ati Fashara Fashijwe twese turi ngaha kubera twafashijwe. Ibyo dufise byose nuko twafashijwe. Nungu n'abandi umunyamafaranga ngana gute kugira ndayinjize nuko ntegezwa kugira abantu bita ba Mendeve. Abandi benshi batandukanye kugira ibintu byanje bishobore kugenda neza cyangwa bishobore kwinjiza amafaranga. Avaduganye la guerre extérieure, vous devez gagner c'est dans l'intérieur. D'abord tuganye iby'iwacu, after tuze kuganya ibyo hanze y'igihugu cyanye ku isi yose ibintu bigende fresh. Kora sabone kuri Star TV numuri umuntu w'umurundi nago biri ngombwa kugira umutima mwiza kugira ukore sabone, ahubwo kora sabone kubera ko ushaka kunshigikira, kora sabone kubera ko ushaka ko haranu no shika nkaje nka Starboy, kora sabone kumbure nanje nezego mbone yuko ntariko ndakora ntirohera, mbone ko ndakora abantu bandorera bankurikirana. Murabizi rero niko akundi nyene wonye rinki yihereza bagenzi bawe kugira nabo bashore kwiraba munshigikire, hanje mbone ko hari abantu banshigikiye, mbone ko hari abantu bakunda ibikorwa byanje. Suko none ndabaramukije mwese aho muri hose, ndazi ko muri benshi mubikana na Star TV. Nabonye n'abarabu hariya hanye za Pakistan, nabonye umwarabu muri Pakistan yakoze sabone ikore muri 1986 harimo mu Pakistan n'umushinwa ashobora kuba arimo, kwa twabonye abashinwa bavuga ikirundi, twabonye umuntu zenya ava muri USA avuga ikirundi. Mwarabonye ikigano nakoze nabonye yarakoze sabone kuri Star TV. Dufise rero abantu benshi batandukanye badushigikiye bataravye ngo nuko tuzinanye, batubonye ku mbuga. So reka ndababwire ko ndabakunda cyane. By the way, imbere ko mvuga ikizanye hano, jewe ndagerageza kuzana ibintu bituma nyene bimwe tubihindura. Ni indirimbo ya Big Farious yagiye agaragara ari kumwe n'umuririmbyi bita ni Jabs, ndibaza n'umwigeme, ariko ndibuka kuri live ya TikTok ya Big Farious yavuze ko no mwigeme asanzwe aba UK. Ni indirimbo igaragaje kora mu masata tugeze mu 1010, ariko reka tumanze tuvuge ya Sadbi imbere yuko tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye. Ngira mvuge n'urugendo rwa Sadbi aja muri Belgique. Sadbi yaso indirimbo yitwa Fagio la Chuma, nibaza ko ari umukubuzo w'icuma. Fagio ni umukubuzo w'icuma. Indirimbo igaragaje kuraba iri mu mujyo w'amapiano. Indirimbo mbona irimo n'umuririmbyi bita Madiba da Classic. I don't know why yage mu ndirimbo, ariko biri kose ndabona ko agaragara mu ndirimbo Madiba da Classic. Indirimbo vraiment tachibaye. Indirimbo y'amapiano yasotse no munsi, ndetse n'indirimbo Big Farious, indirimbo ya Sadbi. So genda urabe izi ndirimbo ko ari zibiri. Ariko narababwiye yuko Jenny yamiriza umuntu indirimbo isota acavuga ngo ni hit. Nababwiye ati manza mwumvirize indirimbo mukoresha amatwi yanyu, mwumvirize indirimbo ukuntu imeze, muje muri quartier mwumvirize indirimbo ukuntu imeze, amuzoci wicarana uvuga ati ya ndirimbo ni hit. Indirimbo ishobora kuba ari nziza ari igisohoka. Nababwiye yuko abarundi ni bamwe mu bantu ba mbere bataratahura kuvuga ati ikintu ni kibi ikiryoshe. Indirimbo itaryoshe vuga ko itaryoshe. Wari kunywa nabone reka ndababwira ati kiri nyota, anje mumbwire kiri nyota bibaye ngombwa. Indirimbo ibishe numuzi kuvuga ngo indirimbo irabishe, usanga muvuga ati ngo indirimbo irarenze iraryoshe, ngo indirimbo ni hatari. Reka twumvirize indirimbo kwanza, d'abord tuzokumva yuko indirimbo iryoshe, kumve ko yanditse neza iryoshe, ama mu nyuma turaye kwiba hit. Rero hari abantu bafite ico kibazo, dusanga dukora umwuga umwe, indirimbo zone yakubise kuri page wini hit ya mwaka aje kaka. Hit itakuwa ni hit ya mwaka me wamaze kuyumviriza n'ukwezi cyangwa 2 weeks, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks,
uri kurumviza indirimbo urashobora kuvuga ati iyi ndirimbo ni hit. Rero bajya abantu baba promoters usanga kuri za Facebook usanga ari kwarandika ngo iyi ni hit hehe. Hit c'est quoi? La signification ya hit ni iki? Cyangwa good song, good vibes mubigereranya na hit. Good vibes na good song bitandukanye na hit. Genda rero muze murara ama signification yavyo kugira muvuga ati mbe kubera iki indirimbo tuvuga ko ari hit, mbe kubera iki indirimbo twavuga ko ari nziza cyane. Ariko ikindi kintu cangarukako kenshi nuko abantu bace bavuga ngo bafana ngo ni gutinya buriya gusora indirimbo ku munsi umwe Big Fizzo na Sabi ntabwo ari vyiza ku ruhande rw'iwanje je nka Starboy the Ship. Fizzo gusora indirimbo no munsi na Sabi gusora indirimbo no munsi ku ruhande rwanje mbona yuko atari sawa. Bamuna yuko atari sawa kubera ko ani guzwa marinki yose umuntu acacagura yo bavuga ata iyi ni ifise good vibes reka posting iyi ndayihoze ariko uyu mwasoro no munsi ndagakubita inyuma y'imisi 3 byaba ari vyiza kubera ko gushira ku matari kamwe je mbona ko ari vyiza. Ivya bindi vyamabiba mu Burundi ugasanga show ni nka show nka 6 zibaye ku munsi umwe nago bari vyiza. Indirimbo ya Sabina kibaye n'amasanamu amize fresh bifari yazwe yadushiriye amenyo mukanwa sinzi ko ari inzahabu sinzi ko ari arja ariko uko biri kose ninge mugaragaje kuraba na Fizzo yari yambaye neza ameze fresh ameze neza ari na IP ariko aradutegurira agira duciri agaragara. Sabina ubu yamaze gushika muri Belgique ameze neza cyane aradutamwe show imeze neza cyane. Abantu bari mu Bubirigi abantu bari ngaho onye mu Bubirigi Belgium aya barundi n'abarundi kazi n'abanyarwanda n'ababirigi nyene bamaze kuba abanyabubirigi nyene mushigikire Satura Mabafu yazana ku kanoti ariko azaribuka yagiye ahamagara abantu bose areke kuzaragenda areke kugira ikinyamakuru kimwe ciwiwe. Hari ibintu usanga afite ikinyamakuru ciwe kimwe ukyumvira ati none mbega abandi ntibariko barakora cyane ni target ziwe ni technique ziwe abantu nkabajya rero yakwegeje inyuma nawe umwegeze inyuma saa mutaye rimwe niko biba bimeze kigaca kibapa mugaca mugira ikintu bita draw mu Cyongereza igifaransa nimba ushaka kumenya tugenda wandike muri Google wandika ati draw in French ni gute tutahura cyari cyo. So uko biri kose rero gusura indirimbo ku munsi umwe ari abantu babiri je nago ndabikunze byasana nifuza yuko Sabi abanza agashira hanze urugoma rwiwe uruzigo rwiwe tukagumva tukarufiringa tugafagiye nyene nizo fagio z'ivyuma urumva kurundi ko ndavuga ndi kuvuga cha wa mujama hariya anye ebo bita Miracle Europa azo bari muri Amerika nawe afite indirimbo imeze neza cyane akoranye na Mr Champagne indirimbo imeze fresh nziza cyane genda wandike Miracle Europa nawe numushigikire ni indirimbo ashyize ku rubuga rwa YouTube channel ni indirimbo nziza ari kumwe na Mr Champagne nibaza yuko ari indirimbo nziza mugiye kumushigikira kubera ko nawe n'umurundi n'uwi wacu n'umuntu wacu tumushigikire muri rusange. Bivuze iki rero reka mbe kuri ivyo nyabo bako basohoye indirimbo ku munsi umwe nabonye na Miro Team by the way nabone basohoye umuziki umeze neza imbere yuko nza ku kintu nyamukuru gitumye nza hano mu bwami bwa Star TV. Miro Team n'abahungu beza cyane mu muziki nyengenga buhoro unkanda kande gushika ku mano n'indirimbo imeze neza cyane bantu b'Imana hinge ndakumvisha yindi izi ni izikaze iri joro shaka kuryamana nawe uyu munsi ni jewe nawe uranyemeza. Abahungu bararenze ino team Miro Team ni team imeze neza cyane umugende mu bashigikire nabone bade niko ndavuga indirimbo za Sofi no munsi ndiko ndibuka mu mutwe nyene vyihuse cyane byatuje kubashigikira andika Miro Team bafise urubuga rwabo bifuza ko mubashigikira mu karaba ibikorwa byabo indirimbo bashizagaragara ni indirimbo nziza cyane byarangoye ndabona mu video Vixen ngaha anye umusheri w'umuntu ahora mfatira amasanamu yo bibaye ngombwa akamfatira n'amafoto Toto
ikumubona bamutayemo sha azomukujya muhungu utanguye kumushora. Yes, rero inyuma y'ivyo rero icyanzanye ngani giki byako ko turavugana n'abantu ndababwira ati burya anye umu artiste kwifunga biba bikenewe. Kwifunga biba bikenewe. Reka maze nk'akantu nze meze ngira icyo ndabivuga ko atubivuge nyene yabwira aba artiste bacu kugira bahinduke. Hari ibintu tuzuza turavuga kugira babihindure. Igituma ndakubwiye ati kwifunga ni byo vyiza cyane gusumba. Muribuka Big Farious yaza mu Burundi azananye na Charly na Nina, yari amaze igihe kinini ari hanze muri France, amaziyo igihe kinini cyane. Big Farious tutamubona ngaha twaramukumbuye. Yakubise show hariya kuri Lacoste, kuri Lacoste Beach hariya yakubise show aruzuza na Charly na Nina. Tutitaye indirimbo bakoranye na Charly na Nina, Big Farious yarakumbuye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, yarakumbuye n'abarundi muri rusange. Show yiwe yarujuje vyatari, show yarujuje vyatari man. Big Farious yaraje tumukumbuye. Big Farious acamara igihe ari ngaha mu Burundi, isho zose yakora bamubona nk'ibisanzwe. Muri uka show yabereye ngaho onye kuri Place de l'Independance bijya vya Bantu Boy Trua, bijya Trua bakora, ijya Turu bakora bagira mu ntara bari bagira Ibubanza, Gitega, Nengana, Ngozi n'Ibujumbura. Gushika nabo bacira ko amasaha yageze nta bantu bari baki, kubera iki Fizo bari bamumenyereye, bari batangwe kumubona za Zanzi Fizo wamusangayo, Maribu Fizo wamusangayo hehe. Ngabo ubu Fizo yasubiye kugenda za Itali baramukumbuye. Baranavuga kano kuri stat bakagapostari bakaripostinga bakavuga ati umutama dusaziye nabi. Ariko sharap kuri Big Farious n'umuntu muzima burya anye ku myaka amaze mu muziki aguma akora aguma bakoma si coroshe. Igituma rero mvuze ivyo ni biki, umusani kwifunga nivyo vyiza cyane gusumba. For example, je ukuntu nahabukira abastare je ntarakora bino siko nifuza kubabona. Kubera iki? Kubera ko kera je ba artiste sintwabona nasi nari bwa bitanguye, sinari ndabazi, narumva imiziki yabo ikandura nkagwana. Je ndibuka kuri Dunda na Buja FM yigeze kuba ya mbere, naragwana kugira mbona abastare, nkagwana n'ingumi nkashira nko kugira nje imbere aba bodyguard bakadusunika. Mugano munsi ndatangara kubera ko no munsi ngiye muri show sindiha kandi nza kujana hari aba artiste ndabicare amande tuganire kubera ko deja ndabirimwo. Narubatse izina rituma ndaba bamwe nkabicaramo, urumva, kandi kugira ndaryubake rimwe mwatumye ndaryubaka rino zina. So rero biragoye yuko jewe nzova ngaha nkurikirana umustar ari mu ruziba ntagiye kurondera inkuru. Je mbonye ahantu hari show nuko ngiye kurondera iki inkuru mpereza abakunzi ba Star TV. Siba ngiye muri show ngo ni kubera ko ngiye ngo kurango B-Face ngo ndamushuhiye. Oya, B-Face arakora akazi ndamwubaha ndamurespectinga. Singenda kura diwane ngo nuko ndamushuhiye ngomba kumuraba, singenda kuraba dramatic ngo nuko ndamushuhiye ngomba kumuraba. Oya, ngenda kubera ngiye kuzana content mpereza abakunzi ba Star TV nabo bamurabe babone ivyo arimo. Urumva, babone ivyo arimo. Sinzi kuri kurantahura ngaho kurundi ko ndabitandukanye. Cameraman uri kurantahura wewe, uko wewe warunzi je utarambona ubu mbona ufata nk'umuntu asanzwe kubera ko turabana tuguma turi kumwe turasangira ubugari turasangira ibi nabiriya. Biragoye rero yuko jewe muri kino gihe nkora bina aba artiste bose ndabazi nzova muhira ngo ngende nko mu cyarama ngo nkurikiye umu artiste kumuraba gusa uko performinga. Ndinze njawe ngenda na kamera yanje nkafata image nkashira ku rubuga rwa Star TV kugira abantu barabe. Igituma mvuze ico rero ni giki, usanga umu artiste no musi muri Maribu muri weekend yose ni Maribu Crystal ni yari weekend yose. Ego amafaranga yanyu nitwabuza kuyajya Win Club niyo bari. Mbwira ujya mufana rero mwamana muri kariya kabare cyangwa muri club aguma kubona. Utegura shakaza kuraba. Nade. Ujya mufana muri kumwe muri Maribu everyday muri weekend. Utegura shaka kumva yahababutse kanje kumuraba uriya musani akoze show. Biragoye mwamanye yakubonye B-Face look so good, usora imiziki myiza nta mpamvu afise yo kuza muri shavuga ati je ujya ndamuzi imiziki yiwe apare kuyumva nkora ndamubona muri Maribu tugahura. Rero aba artiste ni mwije kwifunga
nuko ubona kubone mwikebu uri kurirenganira kubonere mu kiyumuramutse biriya bintu cyo kugira muri Malibu kunywa cyane kwicara n'abantu wotegura ka house party akantu kapari ko muhira cyane ukagura ibinyobwa ukabinywera muhira ukagura Jack Daniel ukayizana muhira ukayinwa uri kumwe n'abajama cyangwa ubundi bijya bintu byo kuvuga ngo gutembera nukuri kw'Imana umuziki aba artiste ari ababise mu ruhara mu kuwica aba artiste baguma basuka kira weekend za Malibu zahehe ni mu bigabanye Sadbere katangwe gusohoka vuba aja mu maklabu Sadbini yasoka maklabu kandi Sadbi baramukumbura mugabo unye arasoka maklabu bakamubona akaguma bamubona none gasha rikavuye basiko n'umufana wa Sadbi turahuye muri club no muzi ejo wotegura show vraiment nkaza kukuraba kandi twari no muzi nubwo ndandi umufana yuko kwa byana rigara abantu baza muri show bataje kura kuntu performing ari abantu baza muri show bikagenda murabujya mu musani ndamukunda ugasanga n'umuntu agukunda atagukundira ibikorwa akagukunda ukuntu umeze ukuntu rukinga so rero twije kwifunga aba artist kuko tusifunze tuko turica umuziki na wa muntu yifunze tuko turamwicira target ziwe canke bimwe je sinzi ko muri ko murantahura sinzi ko muri ko murantahura kwifunga ku mu artist birafasha ku ruhande rwa mu artist for example kuri wewe nyine utaratangura gusohora imiziki naba artist wifuza kubona cyane ukumva woja mu mashow yawo uno musi kwera wamaze kuba mu star akoze show uhorujayo ngugiye kumura kuna performing biragoye uramuzi deja indirimbo zi urazizi uramuri respectinga nkuko namwe tuba respectinga mugabo hari ikintu muri cyo gihe kidasubira kuba ni mumenye kwifunga aba artist guys ni mwifunga aba artist mwese b'abarundi je muraja mu Rwanda for example mu Rwanda nimba ari kubera ukuntu cya gihugu cyaho cimereye mfa kubona umu artist uko nyene utamusanze mu rugo mu ciringane mu rugo umubona wanashima aba artist bo mu Rwanda nta namahera yatari bafise kuko zibamwe turaganira aremera kifunga gasoka rimwe gakubita ama Jack Daniel hari amayoga akomakomeye amafoto amavideo kubera ko no musa aba artist bo mu Rwanda bariko bararira ngo baje mu Burundi gukora amashow mu Rwanda urinzi ubona show bujuje abantu nizijya show zitegurwa na MTN urazi ko ari amashyirahamwe akomeye mu gihugu cy'u Rwanda MTN ni ishyirahamwe rikomeye sana ni nk'uko Braludi mu Burundi icyeguye show ashobora kuvuga ati kanegure show ku buntu binywera ibinyobwa MTN ashobora kuvuga ati mu Rwanda reka negure show connection gusa ndabahereze connection mu kartisi imwe ariko n'ibiki mugashobora itegure ku buntu mugaba artiste bakarihwa mugabo baje mu Burundi urabona ko buzuza nicyo gituma baguma bakunda Burundi baguma bashaka kugaruka mu Burundi mu Burundi twarugaye imbibe dufise imiziki iri hit myinshi imiziki iryoshye ushobora kuja mu kabare muri club kumva imiziki y'abarundi 100% bisigura ikirere hano b'Imana ndabavuniye akagohe ndazi hari abasani baza kuvuga ngo ivyo n'uri kuravuga wapi ariko wande uzobibona wowe nyene yumvire mu bagenzi bawe iyo ukoze show bahora gukurikirana iyo ugiye nibangaye baza muri show yawe wagiye muri show babagenzi bawe bahawe ntawe uramenyeranye arakuzi azuza muri show yawe ashaki so rero dukreye show biz aba artist tugume mu rugo ukora ibikorwa tuguma mu rugo twifunge wifunze uzoronka umufungo wa muri show mwinshi kubera ko abantu bazokumura bavuga ati mu dukunda kumubona ibyo tumamagaye muri show ntibamumenyereye muri Malibu none nk'ubu muri Malibu ujaho misi yose bace bategura show muri Malibu bagutumire wewe abakubona ni babandi nyene bahasohokera abakubona muri Malibu ni babandi nyene bahasohokera so rero twije kwifunga tumenye the way dushobora gukreya ibintu dushobora kuba abantu dushobora gukora ibintu abantu bakaza ari benshi amazina njye ni Starboy the Ship Mr. Recorder Mr. Meet Mr. Kimararungu Love in Town ubeshi fashora fashijwe kandi mazina menshi atandukanye tuje kuraba rero imiziki ya Sadbi Bifarias Miro Team n'abandi benshi batandukanye basohoye imiziki yabo nawe nyina ni peace yakiza agaragara igikorwa ciwiwe dushigikirane muri rusange Imana ibahezagire. Shut up. Thank you.